Haleluya. Bwakeye neza mwese. Rero twagomba gusangira ano majambo dusoma mu ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bw'ivyavuzwe na Yohana ariya mu gice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 18. Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 18. Reka tubanze duhere ku murongo wa 16. Jambo tugiye kuganira ni jambo rivuga ngo ivyuzuye muri Kristo nivyo twahaweko. Haleluya. Ni umurongo tubona hano muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 15. 16 ngo kuko ivyuzuye kuri bamwe havuga ibibogaboga ou bien la plénitude de Jésus. Ivyuzuye ibibogaboga ivyuzuye muri Kristo muri we nivyo twahaweko. Haleluya. Ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Rero n'iri jambo tugiye kuganira rivuga ngo ivyuzuye ibibogaboga muri we ngo nivyo twahaweko twese. Haleluya. Twahawe bimwe. Umwami Yesu yatanze bimwe. Ntapendereya ntaraba nkuzi. Dufise bimwe. Nico gituma twiteze ko bimwe. Haleluya. Ariko umuntu avuga ati naka yaje yarantanze mu vy'agakiza rero je biracangora. Ivyo nibiba vyumvikana. Twese twahawe bimwe. Kandi uhereye umunsi twavyakiriye twitezwe ko bimwe. Haleluya. Nico gituma rero ikibazo kiri ngaha, mbega ugaragaza ibiki? Uri kubaho gute? Mbega ubuzima bwawe vy'ukuri Yesu abubonye arabunezerererwa. Haleluya. Kuko ivyo yaduhaye kwari kugira ngo tubeho nk'uko yabiduhaye. Yesu ashimwe. Duce dusubira inyuma tuze ngaha ku murongo wa 4. Haravuga ngo muri we hārimw ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. 5. Uwo muco wākira mu mwijima canke wākira mu mwijima canke wākira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawākiriye. Haleluya. Rero iki nico kintu ca mbere twagomba kuvuga ko tuvuze ngo ivyuzuye ibibogaboga muri Kristo nivyo twahaweko. Haleluya. Muri Kristo hārimw, muri we hari huzuye mwiki. Icambere ngo muri we hari umuco w'ubugingo. Haleluya. Ngo uwo muco wākira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawākiriye. Yesu ashimwe. Rero iciyumviro ca mbere niki. Muri Kristo ibibogaboga muri Kristo yaje yuzuye iki? Yaje yuzuye ubugingo. Yaje yuzuye ukuri. Yaje yuzuye umuco. Haleluya. Nico gituma uyu munsi Kristo iyo ariko araturaba tugendagena mu gisagara hirya no hino. Haleluya. Iyo atabona ubugingo muri twebwe ngabone turiko tugendera mu muco, tugenda nk'abana bo mu muco, ntibiba ari vyo. Haleluya. Ngo uyu muco wākira mu mwiza. Ngo umuco Kristo yazanye ngo wakiye mu mwiza. Uyu mwiza rero bavuga hano si umwiza w'ijoro, si igihe hatabona, si hamuvuga ngo atsitara, si hamuvuga ngo mikimuri, si hamuvuga ngo matorshe. Oya, uyu mwiza bavuga ni umwiza wari mu mutima. C'était l'état de ton âme.
hari ingene muri wewe hari hameze igihe Kristo Yesu yaza mu muntu hari umwiza. Uyu ni umwiza waba mu mutima wawe. Haleluya. Mu yandi majambo, uyu mwiza ni ubuzima. C'est une sorte de vie. Bwari ubuzima wabayeho cyane n'abandi bashaka kuba bariko barabaho uno munsi. Kubera iki? Kuko umuntu amaze gutandukana n'Imana, muri we yasigaye ari uw'inyama n'amaraso. Yari yatandukanye n'Imana. Muri we haca haza umwiza kubera yatandukanye n'Imana. Uyu mwiza ni ubuzima bw'uwatandukanye n'Imana muri we kubera icaha. Umuntu amaze gutandukana n'Imana nta kindi caje muri we, haje kubaho atakimugera. Biriko biratahurika ngo muri we hari umuco w'ubugingo, ngo umuco wākira mu mwiza. Uyu mwiza ni muri wewe. Bwari ubuzimire, ubuzima bw'ubuzimire, ubuzima bw'umuntu abaho atakimugera, ubuzima bw'umuntu atubaha Imana, ubuzima bw'umuntu atakimuriza, atakimuraje ishinga. Haleluya. Uwo bita l'homme animal. Muri we afise ubuzima, areyajisa kujya kw'igikoko. Igikoko ni icy'inyama n'amaraso. Haleluya. Imbwa yiyumviriye kukurya irakurya. Kiretse widutse ukayisiga. Rero umuntu yabaye umwiza n'umuntu yiyumviriye kwiba, umubiri umubwiye ati iba. Sambana. Mukubita ikofe. Mwihore, muzi ibyo bakoze, mwihore. Mubeshere, raba tumwambika ibara kugira tumukuremwo, mwambika ibara. N'umuntu afise ubuzima aho atakimugera. Muri we aucun frein, nta kimuhagarika. Rero n'uyu mwiza Yesu yasanze uri mu muntu. Ariko inkuru nziza, haleluya, Yesu ashimwe, nuko kubakiriye Kristo, Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 12, Yohana irimo umurongo wa 12. Ngariko duhere ku murongo wa 10. Ngo yari mwisi, ariko isi ntiyamenye. Yari mwisi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yajiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Rero naho Yesu yaje turi des hommes animaux, cyane uri umuntu w'igikoko, ukora ukoreshejwe na kamere. Ivyo ubundi umuntu w'inyama n'amaraso ageranywa n'umuntu burya ikara ririko riraka, umubiri ukubwiye ati ritore, uraritora? Oya, ntajya utora. Yesu ashimwe. Rero umuntu w'inyama n'amaraso agereranywa n'umuntu umubiri ubwiye ati tora ikara, agaca ritora. Mugabo umuntu ari mu mpwemu, haleluya, umuntu arimo Imana, ntaba agisunikwa n'ivyo umubiri umweretse, ntaba agisunikwa n'ivyo amweretse. Yesu ashimwe. Hariho umuntu akubwira ati none pastor, nukuri biragoye, jewe ubusambanyi bwaranse guhera, araba mumfashe. Ikibazo gihari, none tugufashe gute? Daba mumfashe, nama nagerageje byaranse, nukuri mbonye umukobwa canja, nukuri biba biheze. None umukobwa ubona ni wewe wenyine umubona? Abo bakobwa ubona mbega twebwe ntabo tubona? Erega tubabona bose. Kujya wamubonye niko ndamubona. Haleluya.
ariko itandukaniro wewe umubonye ucubira ivyuya. Mugabo kandi ukwiye kuja ahantu naho umubona muri wowe ufise ikikugera. Ndamubona kandi Imana ishimwe yamuremye neza, ariko nanjye si umugore w'igitangaza, nubatse Kristo icaremwe c'impwemu. Haleluya. Rero uyu muco w'ubugingo bavuga hano ni umuco w'ubugingo waje gukuraho umwiza mu mitima yacu. Kuko uyu muco bavuga kujya twabonye ku mwiza atari wa wundi w'ijoro, n'uyu muco bavuga saya matara. Uyu muco bavuga ni ubundi buzima, ni uburyo bwo kubaho. Aleluya. Ariko ubwo buryo bwo kubaho bwazanywe n'iki? Bwazanywe n'ubugingo. Aleluya. Kristo yaje yuzuye umuco w'ubugingo. Aleluya. Asanga mw'isi umuntu muri we hari umwiza, hari ugutandukana n'Imana, hari kuba hatakimugera, hari kuba hari kapfira mu caha. Haleluya. Ariko biciye mu kwakira Yesu, biciye mu kumwizera, muri we haba ubugingo. Ubugingo ni iki? Ubugingo ni igihe uwemeye kuva mu vyaha akakira Kristo Yesu umwami n'umukiza, n'ahantu asubira kunywana bwa butandukane bwari muri we hagati we n'Imana bwazanye umuco, bukugwaho no gusubira kunywana n'Imana. Impwemu yiwe isubira kunywana n'impwemu y'Imana, muri we hakaba ubugingo. Aleluya. Ngabamwakiriye bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu yandi majambo, muri we hasubira kuza kunywana n'Imana. Ni igiki cerekana ko umwana kanaka ari uwawe? Iyo vyagoranye baravuga ati turindire turabe ingene umwana azovuka. Twe dusa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbega uwo mwana basa na se hehe? Muri ADN. Erega burya akagasura bashaka kuvuga ati uyu mwana nuwanaka, mbe bivahe? Biva mu maraso. Erega amaraso ariganza. Kujya uvyara umwana musa, c'est pas le hasard, si ibintu vyikoze, c'est la puissance du sang. N'ubushobozi buri mu maraso. Aleluya. Mu kwakira Kristo Yesu, muri twebwe haje gusa n'Imana. Haje l'ADN du ciel. Haje ubuzima bw'Imana buvuye muri Kristo Yesu. Nibwo bugingo twahawe, nukunywana n'Imana, nugusa n'Imana. Aho ivyo bizana umuco, the way of life, bizana ubundi buryo bwo kubaho turi mu muco, dukora ivy'Imana tugendera mu vy'Imana isha, tubayeho tunezereza. Rero bene data, iki ni igikorwa gikomeye ca Kristo. Ubu buzima dufise n'ubuzima bwavuye kure. Ibi ngisezerano rya kera ryarabirondeye rirabibura. Muri Petero wa mbere igice ca mbere bakatubwira ngo n'abamarayika bariko baraba iyi generation izobaho ubu buzima, aho abantu bazaba bafise l'ADN de Dieu, aho abantu bazaba bafise ubuzima bw'Imana muri bo, bakavuga ati nous voyons une génération loin, izobaho ubuzima exceptionnel. Ngo bakabibona bakavuga ati iyo bija hose twebwe ntiturimwo, ariko uyu munsi muri 2025 turimwo. Dukomere Imana amashi menshi. Aleluya. Haleluya. Rero ubuzima dufise, haleluya, ubuzima ngo ni umuco w'ubugingo. Buvahe? Buva muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Tugiye hariya mu Bifilipi igice ca 3, turabona Paulo nawe ivyo yavuze. Abifilipi igice ca 3, duhere ku murongo wa mbere. Abifilipi igice ca mbere ku murongo wa 21. Avuga gute? Aravuga ngo
ariko kimwe gusa 21 ngo nuko kubganje kubaho ni Kristo ariko gupfa ni inyungu. Urabona iyi conclusion ya Paulo, kubganje kubaho ni Kristo, ma vie c'est Jésus. Alléluia. Ugiye hariya mu gice cya 3 aha nyene mu Bifilipi ku murongo w'indwi haravuga ngo ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. 8 eka mbere n'ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu vyose ndavyiyumvira ko ari shano canyu umwavu kugira ngo ndonke Kristo. Alleluia. Paulo avuga iki? Paulo avuga ati narizi ko igifise agaciro ari kuronka umukobwa mwiza tukinjira muri fiançailles. Narizi ko icy'agaciro ari kuronka umusore w'igihagararo ase n'amafaranga tukaja muri fiançailles. Ariko Paulo aravuga ati oya, icy'agaciro ni Kristo Yesu. Kuko avuga ati nahomvye vyose. Paulo avuga ati narizi ko ikintu gikomeye ari kuba umuntu w'incabwenge, kuko Paulo yarafise ubwenge. Paulo ni umwe mu bantu babayeho bavuga ko il connaît toutes les sciences. Yarazi ivyigwa vyose bibaho, yari incabwenge. Ariko avuga ati icy'agaciro si ukubaho uri génie dans ce monde, icy'agaciro ni ukubaho ufise Kristo Yesu. Narizi ko ikintu gikomeye ari ukwiga ugaheza ukaronka diplome ukagura parcelle ukubaka nawe ukagira adresse. Nukuvuga ngo umuntu atarubaka inzu nta adresse agira, sivyo. Icy'agaciro ni Kristo Yesu. Alleluia. Narizi ko icy'agaciro ari kuba umugwizatunga ukagira amafaranga aho ugiye ugomba, aho urya icyo ushaka, aho wambara icyo ugomba, aho ubaho mu isi atakarimba ugira kuko ufise inoti. Witwa nde? Muri ve bavuze ngo uca witwa gute? Uca witwa ponyo. Paulo avuga ati no. Icy'agaciro ni kugira Kristo Yesu. Alleluia. Paulo ariko avuga iki? Ubundi umufiance mwiza yaba umuhungu canke umukobwa uramukeneye. Amafaranga kugira ngo wubake ugubwe neza ugure umuduga, ibyo bintu vyose turabikeneye. Mugabo Paulo avuga ati ivyo bintu vyambereye ubuhombe, apana ubuhombe ko atabikeneye, kugira aronke Kristo, kugira ngo ndonke Kristo. Alleluia. Ikindi twokongerako, ikibazo kiri ngaha ni ikibazo cyo kuronka Kristo. Kuko hari igihe abigeme canke abahungu byanka ko baronka Kristo kubera umusore canke umukobwa. Pastor ni bama badusezeye haje. Tinone uriya muhungu agutwaye katawe tuzi gasha. Nukuri. Pastor nawe muzi. Timugabo nawe muzi kuko aha nahaza. Urumva yageze aha nahaza. None ubwo bugeni buzobera nukuri niturahamenya. Urumva ugira uje kurongorwa aho umwungere yakubatije atazi kandi nawe naho burya ntabahazi, abahazi mugabo nukabona ko bidahwanye. Nukuri raba neza, reka dusenge, nukuri Imana izokugira neza. Burya kukijijwe umuco n'umwiza n'ibihura uwawe arahari, turabizi neza ko ahari. Reka dupfukame Pastor, nukuri ndagiye gusa nzogaruka dusubire tubiganire ko après mariage. Mwumvise ikibazo Paulo avuga ngaha.
umuntu yemeye guheba Kristo kubera mariage. Hako wohura n'umuntu agukura kuri Kristo, Pawulo avuga ati uwo muntu nabe mu vyo wahomvye, nabe ubuhombe. Muri klasma nabe ivyo wahomvye. Kuko icagaciro suwo, icagaciro ni Yesu. Ivyaha vyaratumye abantu baba abantu bariko baja mu rupfu. Erega burya icaha kiraryoshe. Icaha mu caha harimo uburyohe. Icaha gituma ubaho wumva nyene uragukiwe, uri muri kamere, urya ivyo ugomba, uja ushaka, n'umuduga mu caha wavuyemwo, n'inzu yavuyemwo, naho atari gwawe, ni muri apartema ni sawa. Pawulo avuga ati ibintu vyose vyari gutuma naronka Kristo naravyiyumvire nk'ubuhombe, kugira ngo ndanabisiga inyuma gose, nabibonye nk'ishano kugira ngo ndonke Kristo. Nasanze ikibirengeye ari ukumenya Kristo. Aravuga ngo Kristo niwe buzima bwanje, He is my life, n'ubuzima bwanje. Ico gukura kuri Kristo Yesu kiba ubuhombe kuri wewe. Umuduga wo gukura kuri Kristo ubu ubuhombe. Business yo gukura kuri Kristo ibi y'ubuhombe. Inzu yo gukura kuri Kristo ibi y'ubuhombe. Visa yo gukura kuri Kristo ibi y'ubuhombe. Uwo musore yo kwamiza mu vyaha ngo azogushira mu nzu abu ubuhombe. Haleluya! Kristo niwe buzima bwacu. Ibibogaboga muri we nivyo twahaweko. Muri we twaronse iki? Twaronse ubuzima. Yabaye ubuzima bwacu. Ntaco dukura kuri we. Akazi ko tumuha umugongo Yesu, kuko kari mw'ivyaha, kuko karimo fraude, ako ugakrase muri perte, ugashire mu buhombe. Imuzu wo kwambara, ukambara ibara imbere ya Yesu, uzigira ubuhombe. Haleluya! Bene data, iyo dukijijwe twiga kwambara ivyo tudakunda. Mugabo bihesha Imana icu, erega n'Imana itumubegwa. Iyo ukijijwe wiga kwambara ivyo udatahura. Kumbure buke buke Imana igendera kumvisha kwambara ivyo mugabo au départ wiga kwambara ivyo udatahura. Kubw'icubahiro cande ca Kristo. Nico gituma uzohura n'abana kubwira ati nukuri nize kwambara ijipo nkijijwe. None umva yatanguye kuyambara bitahura, atabitahura. Nukuri nize kwambara ishati ifunze agafungo ngaha nkijijwe. Umva yatanguye kuyambara bitahura. Oya, muri Kristo hariho ikiguzi. Ivyuzuye muri Kristo nivyo twahaweko. Haleluya! Niki kintu ca mbere twagomba kugarukako. Muri Kristo hari umuco w'ubugingo. Uwo muco waje gukuraho umwiza. Uyu munsi turi abana b'umuco, kuko twaronse ubugingo, twaronse ubuzima bw'Imana muri twebwe. Nonga imibereho yacu uyu munsi nikiri ya yindi, imibereho yacu yarahindutse. Turi ubwoko bw'Imana. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Ikindi twagomba kuvuga kigira kabiri, aha muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 15, ngo Yohana amushingira intahe asemerera ati uwo niwe navuze ni uwuzi inyuma yanje, niwe yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Kuko ivyuzuye muri we ari vyo twahaweko, n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose,
ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikriza case niwe yayimenyekanishije. Icya kabiri tugomba kuvugana ko cyari muri Kristo, cyaje cyuzuye kibogaboga muri we, kwari kumenyekanisha Imana. Aleluya. Kuko ngo muri we ngo hari ubuntu bugerekeranye n'ubu. Ubu buntu ni iki? Ubu buntu ni igikorwa Yesu yakoze, ni igikorwa cy'umusaraba. Ubu buntu nibwo burimo kumumenyekanisha icyo Yesu agomba, kuko azi ko yakiguhaye, cyari mu vyuzuye muri we, azi ko kiri mu vyo yaguhaye, no kumumenyekanisha. Aleluya. Hano mu ishengero mu kwezi kw'icumi na rimwe no kw'icumi na kabiri tuvuga yuko turi église missionnaire, ishengero ritiyugaranye, ahubwo ishengero, aleluya, ryiyumvira abari hanze. Nicyo gituma uko Imana izodushoboza, kimwe mu vyo tuzogenda tubabwira ni kwiyumvira kuba ariko barahona. Aleluya. Turi ihuriro ry'imiryango imeze gute? Ikura mugu, ikorera abandi, igashikira isi. Uyu mwaka utarahera, shikira isi. Umuryango wawe nshobora kuzowushikira, ariko umuntu ari hafi yawo ngo awushikire ni wewe. Iriya equipe de sport, ijya groupe mukoraniramo sport mujikiriri, bashobora kuzoshikirwa n'abandi, mugabo umuntu ari hafi yabo kugira bashikire ni wewe. Jewe umuntu yanshikiriye ubwa mbere ni petit frère. Niwe yambwiye ati grand frère, mugabo naho wikawusha uraremvye. Tiko mbona umenga ntukiva mu nzu, uri umuntu yirirwa aratembera, mugabo ntukiva mu nzu. Kandi wonze waheze, mbona umenga waratakaye, nibiki? Niho navuze ati aka gapeti kambonye kweri. Ca ndemera ndicara nca bugufi, navuga ati naco nambariye byagaragaye, ca ndamubwiza ukuri, navuga ati peti ndaremvye. Arambwira ati none ndagutware ku mukozi w'Imana. Tishaka ivyo bintu atavyo nigeze. Mukozi w'Imana. Ndabona umuntu akubwiye umukozi w'Imana ubwa mbere, ucumva umukozi w'Imana, numva kiraremere. Mugabo namuga ati nta kundi njana. Anjana ahantu hari abahungu b'Abanyarwanda, bakimbona nserutse hirya, kubera cyambwa ati guma ngaho rero ndakubarize. Agiye hari akumbariza, bamubwira ati sha ujya muntu tuzaniye nibiki ko katambara ipantaro neza? Two tuzaniye abantu bambara ipantaro bayambariye mu ntege. Tinukurara ararembye, shaka mumufashe. Nta kindi kintu kibazo afise, genda umubwira aduza ipantaro. Niyo ngorane tubona afise. Barega baranyirukana. Y'abakozi b'Imana burya batazi neza ivyari vyo, hari igihe bakora ibitari vyo. Arabinge nukuri ni mumufashirize, ni mumwakire, ndabasavye. Tinaco nazi. Nkishika bataranambaza iki niki, bahise bambwira ati pfukamaho. Mugabo kwa nari ndemvye naciye mfukama. Shaka kuvuga iki? Petit frère niwe yankoze ku bwa mbere. Nawe kora ku muryango wawe ubwa mbere, kora ku mutante wawe ubwa mbere, kora ku muonkle wawe ubwa mbere, kora kuri papa wawe ubwa mbere, kora kuri mama wawe ubwa mbere. Bakoreko uyu mwaka utarahera, ubakoreko. Aleluya. Mbega ubakorako gute?
turabona hano ku murongo wa 15 ngo Yohana amushingira intahe. Shinga intahe, babwira ivyakubayeko. Yohana atangura gushingira intahe abantu. Shingira intahe abantu, babwira ivyakubayeko, babwira amakuru yawe. Haleluya. Ikindi ngo Kristo yaje yuzuye ubuntu. Dukwiye gushikira abantu tubashingira intahe, ariko si ivyo gusa. Imana idutije akaryo tubabwira igikorwa cy'umusaraba, tubabwire ko Yesu abakunda. Yesu yaje yuzuye kutubwira, yaje yuzuye kumenyekanisha Imana. Uyu munsi rero ni wewe, shinga intahe, vuga umusaraba wa Yesu, bwira ko abantu Imana ibakunda kandi ishobora kubakiza. Kenshi hari igihe twiyumvira ati ntibazotwumva, bizogenda gute, mbega tuzobishobora? Ego tuzobishobora. Yohana 20 ku murongo wa 21 avuga gute? Yohana 20 murongo wa 21 avuga ati, nuko Petero, Jean 20:21, nuko Petero amubonye abaza Yesu. Jean 20:21. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Nkuko data yantumye, niko nanje ndabatumye. Bwira mugenzi wawe ati, kurya Kristo yatumye, niko nawe yagutumye. Waratumwe. Hari igihe tuvuga ati mbega twatumwe he? Erega batumwe si bajya twama dushira aha tuvuga atagiye muri Kenya, rero turamusengere agiye mu mugwi kanaka Imana izimukoresha. Nawe waratumwe. Burya rero iyo tutaravye neza twama tubona umenga naho twatumwe, nitubona aho twatumwe, ariko waratumwe. Abafise abana mwaratumwe kuri bari abana. Umwana ushaka kubona umenga si imyaka 2, mugabo umuntu wa mbere watumwe ko nuriya mwana ugaburira afise imyaka 2, tutavuze uw'imyaka 10. Abana b'abakizwa bafise icimvire kitari cyo, kuko bavuga ko bavutse bakijijwe, kuko bavukiye mu muryango ukijijwe. Buriya bari abana mufise rega bazi ko bakijijwe, kandi n'abapagani. Ire abana twavyaye nimba batarakizwa n'abapagani. Kiretse wowe uvuga ati umwana wanje nukuri ndamuzi, uyu mwana vraiment yarakijijwe, uzi ufise igituma ubizi, mugabo utazi nugo umuvuga ngo arakijijwe, hagera naho akwije imyaka 10 ucuza kwa paseti, pastor umwana hageze kabatizwa kubera afise imyaka 13. None abatizwa kubera afise imyaka 13. Nabatizwe kubera yihanye akakira Yesu Kristo. Bari abana duse mu mazu bazi ko abakizwa. Ko nta rindi shengero bazi Minevame, bazi Pentecote, niho bakuze baja bafite ati nukuri twavutse dukijijwe. Nta muntu avuka akijijwe. Watumye ku mwana wawe. Haleluya. Watumye kuri mama wawe, watumye kuri nyokuru wawe. Kariya karere umara mu mwanya mwinshi, waratumwe. Nkuko data yantumye, niko nanje ndabatumye. Uyu munsi turi ngaha ko abantu batahuye ko batumwe. Rabaho wakirijwe, ni wakirijwe mwivuga butumwa ry'igitangaza. Hari umuntu yakwegera akubwira ati, naho ubabaye ushobora gukira. Naho wihebuye, Imana ishaka kuguhindura amateka. Naho wacitse intege, hari umwamagira neza. Naho ubona umenga ejo ntaho, nukuri nanje nariho ejo mbona umenga ntaho, mugabo uyu munsi ndahimbaza. Ni ibintu bito bivuge,
Aleluya. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 10 ku murongo wa 37. Aravuga ngo uyu yari Petero igihe yari kwa Koroneliyo. 37. Ngiryo jambo mwebwe murarizi ni ya disku y'ubutumwa Petero yavuze kwa Koroneliyo. Ngiryo jambo mwebwe murarizi ryamamaye Yudaya hose, ritangura i Galilaya inyuma y'umubatizo w'uwo Yohana yigishije. Iri ryari jambo rivuga ingene Yesu yakoze ibikorwa, ingene bamubambye, ingene bamwishe, ariko hari ikindi kintu yongera ko iyo ariko aravuga Yesu. Ku murongo wa 38 ngo rivuga ubwa mbere, rivuga ingene yabambwa akazuka. 38 ngo rivuga ivya Yesu Munyanazareti, ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, akiza abo bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Nimba Yesu avuga ati nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye. Yesu mbega yatumwe gute? Petero abivuga ngo imbere yuko Imana imutuma ngo yamususe ko mpwemu n'ubu, ngagenda agirira neza ngabo bose Satani atwaza amanyama n'ubuja, agakiza aba bose bariko bapfira mu vyaha. Haleluya. Uyu munsi mu banyantege nke nturimwo. Nimba Yesu avuga ati nkuko data yantumye, aleluya, wambara ubushobozi, wambara inkomezi, aleluya. Kumbura uvuge turiya mu onkle no mucikira gute? Oya, ukeneye ubushobozi n'ubwenge, ukeneye gusenga, ukeneye kwambara inkomezi, ukeneye ubwenge, ukeneye kumwegera. Ngo Kristo Imana yari yaramusutse ko mpwemu n'ubushobozi, ariko kandi avuga ngo nkuko data yantumye niko nabatumye. Mu yandi majambo, niwumva umenga ntiwogenda. Nimba Yesu avuga ngo genda, nuko wasutswe ko mpwemu, kandi kuri wewe hari ubushobozi, kuko wamumenye, kuko mpwemu ari muri wewe. Habuze iki? Habuze gutahura ko ari we wamutumweko. Ikindi habuze gupfuka mugasenga, habuze kwitegura ukagenda. Niwabitahura ko ari we wamutumweko, ugapfuka mugasenga, usaba Imana igushoboze, umunsi uzohaguruka ugiye uzoba wuzuye mpwemu. Haleluya. N'ubushobozi bwo kuja kuvuga ivya Yesu. Haleluya. Shaka guhereza kw'iri jambo rivuga aha mu Baroma igice ca mbere ku murongo wa 16. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 16. Ngo ubutumwa bwiza ntibunera isoni, ngo n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Aleluya. Ngo ubutumwa bwiza ngo ntibumutera isoni, ngo kuko ngo ubu butumwa ngo n'ubushobo. Iri jambo rirakwiye gutahurwa neza, rigatahurwa n'umuntu wese yamenye Yesu. Ngo ubutumwa bwiza ngo nimumutera isoni Pawulo. Kubera iki? Pawulo nta konta kuri we ngo bimutere gutagenda, ngo bimutere kutavuga, ahubwo ikimutera intege nuko azi ko igihe cyose avuze ubutumwa abantu barakizwa, abantu barahinduka. Kandi nibakizwa kubera we nka Pawulo nk'intumwa yavuze ubutumwa, bakizwa bahindurwa nuko ubutumwa bwiza ubwabwo ngo n'ubushobozi. Turyamanye ubushobozi. Si we ukomeye, ubutumwa nibwo bukomeye. Si we ukomeye, Imana mu butumwa bwayo niyo ikomeye. Hari uwabajije yisunzuye umurongo, aravuga ati burya grenade igira ubushobozi kwera wayiteye. Umwana w'imyaka 2 yotera grenade ikamara abantu.
erega irabamara. Ntibamara kubera yateye umwana w'imyaka 2, ibamara kubera muri yo harimo kumara abantu. Mu butumwa bwiza iya sete kapasite harimo ubwo bushobozi Imana yabubitsemwo butuma ubwumvise akabushira ku mutima yiyegurira Yesu. Haleluya. Rero muri Kristo harimo kumenyekanisha Imana. Uyu munsi ni jewe nawe. Nkuko Kristo yari yaratumwe aravuga ngo niko nanje nabatumye. Yesu ntiyatumwe kuja gukubitika, kuja kuremba, kuja kunanirwa. Mu gutumwa yasutswe ko mpwemu asukwa kubushobozi kugira ngo yubahuke kuja kuvuga inkuru nziza, atware inkuru y'ubushobozi kandi igihe cyose ayipresence umuntu. Bigahora nuko bivanze no kwitwara neza mu kibano, hama hariho ivyamwa. Aleluya. Rero Imana ibahezagire. Le 31 décembre nitwaba turi muri veye, turakenera abantu bazodushingira intahe zihuta, zoba ari intahe z'abantu bavuga ati turi motive na 3e trimestre tuvuyemwo, itubwira kuja hanze kuzana abandi ti kandi kubw'ibyo nukuri mfise 2 nazanye kandi ndabinezererewe. Dukomere Imana amashi. Aleluya. Reka tuvyaguruke dushima Imana. Ivyuzuye muri Kristo Yesu nivyo twahaweko. Twahawe umuco w'ubugingo, ariko twahawe kubwira abandi amakuru y'ubwami bw'Imana. Ivyo nivyo vyari vyuzuye muri Kristo Yesu. Ndabasabe tuvyaguruke, uduze ibiganza vyawe. Uduze ibiganza vyawe. Ubwira Imana ati Mana ndakiriye ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'umuco. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Ndi hano Bana, shima agakiza wampaye. Nakiriye umuco w'ubugingo, nakiriye ubuzima buzana ihinduka mu buryo mbayeho. Duze ibiganza byawe mwene data, bwira Imana ati ndagushimiye Yesu. Ubuntu nibwo bwankijije kubwo kwizera Mwana w'Imana. Tangura wiyumvire, nagizwe wiyumvire ubuzima uri kurabamwo. uwo ndiwe kubwo kwizera ico yakoze. Ubuntu nibwo bwankijije
Mana ndakweretse rino koraniro riri hano. Ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe rifite ubushobozi. Ndasenga ngo rino jambo rigira ubushobozi mu mitima y'abaryumvise bose. Uyu munsi ntidufise gutakaza umwanya mu bitagira agaciro. Icy'agaciro ni wowe Yesu. Umuririmbyi yavuze ati nzoterwa isoni n'icyaha canje. None Mana, hari byinshi byabuje ubwoko bwawe kuja imbere. Hari byinshi biriko biratuma bene abantu bamwe bahonera mu vyaha, kuko bafashe ibintu babigira iby'agaciro. Ibintu nibihera, ibintu nibivaho, ikitavaho ni wewe Yesu. Ni wewe w'agaciro, ni wewe bugingo bwacu. Rero turasenze Mwami, girire neza umuntu wese ari hano. Ibikorwa n'inzira z'umwiza bigira iherezo. Wowe Yesu wamaho utsimbatare mubera. Mana turasenga ngo habeho ubugingo buva mu kwizera, buva mu kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Mana ubu buzima, ubuzima bw'umuco, turagukomeye amashi menshi. Haleluya. Turisengeye Mwami, waradutumye, udutuma mu mazu tubamwo, udutuma mu mihana dutahamwo, udutuma mu kibano. Waradutumye, udutumamo dukorana aho dukorera. Waradutumye, udutuma mu migwi itandukanye turimwo, haba ku matelefone. Waradutumye ku bavyeyi bacu bari hirya no hino. Mana, ubuntu n'imbabazi byagaragaye ku musaraba. Turisengeye Mwami, uduhe guhaguruka no gutangura kubimenyesha abandi. Mana, uturinde kwikengera, uturinde kumva umenga ni ivy'abanaka. Nguko watumwe Yesu, niko wadutumye. Wahawe ubushobozi bwo kugenda, uhabwa inkomezi zo kugenda. Natwe twarabihawe. Uyu munsi turiteguye, tugukomeye amashi menshi. Naho yoba umuntu umwe uyu mwaka utarahera, tuzomuzana kugira ngo mu ijuru habeho umunezero. Urakoze Mana, ni mu izina ryawe ryera dusenze dushima. Amena.